Igihe isoko nkuru ya Bujumbura yasha mu badandaza ibihumbi 2,500 bo muri iyo soko 60 bonyene nibo bari bafise assurance. Inyuma y'umuriro wafashe isoko ya Kamenge mu bihumbi 2020 basanze abadandaza batari bake batagira assurance ishumbusha ibintu vyabo vyatokombeye. None jo ARCA igenzura ikongera igacungera ivy'ubwishingizi assurance mu gifaransa yarasohoye itangazo. Muri iryo tangazo yategeka Sogear guhagarika gutanga amasezerano yo guteganiriza impanuka assurance y'ubwoko bwose. Amahoro ni Davi. Mbega ivya assurance mu Burundi bitera bija hehe? Niyo nkuru nyamukuru y'uno musi. Hari kete ryaraye risohotse ryanditswe na ARCA, urwego rwa leta rujeje kugenzura no gucungera ivy'ubwishingizi. Ryandikiwe ishirahamwe Sogear ribabuza kwakira abakiriya bashasha. Ryabujije kandi kongereza ikiringo kubahora gushika hafashwe izindi ngingo. Iyo ngingo ya ARCA yafashwe hisunzwe itegeko rishasha ryasohoye kuwa 8 Ntwarante 2024. Muri iryo kete ryanditswe na ARCA, iyo ngingo yafashwe bitumwe nuko ubutunzi bw'ishirahamwe Sogear butifashe neza. Bikaba bibangamira inyungu z'abateganirijwe, abakingiwe n'amasezerano n'abandi baheraniwe. Nta n'umwaka wari uheze ARCA isohoye itangazo rihagarika ibikorwa vya assurance yitwa UCAR AG. Twihweje ivyo tukovuga ko igisata c'ama assurance mu Burundi kitaracamo gushika ubu. Mu kinyamakuru iwacu mu kwezi guheze batubwira ko ibice 47% vy'abarundi batagira ubwishingizi bwo kwivuza assurance maladie. Aka ni mubona umunyamabanga ntayegayezwa mu mugwi w'igihugu wo gutegekaniriza abakozi Commission Nationale de Protection Sociale yemeza ko ica kabiri c'abarundi ata assurance bagira. Mu kinyamakuru Burundi Eco naho bavuga kuko amashira hamwe ya assurance ashikira abanyagihugu taux de pénétration bidashika kimwe kwijana. Igitigira ingereranyo cyo kwisi yose ni bice 6 kwijana, murumva ko mu Burundi bikiri hasi cyane. Ivyo vyagaragaye mu bihumbi 2018 mu ihuriro ry'abakorera mu gisata c'ama assurance. None dufatiye kuri ibi no kuri bamwe twumvise kare bari bakigiha amasoko asha n'ahandi, ni igiki gituma abarundi batari bake batiyumvira gufata assurance? Icambere ngo nuko mu Burundi atamuco wo kwitunganiriza uhari. Mu kiganiro Alain Fernand Nkengurutse, umuhinga mu vy'ama assurance yatanze kuri Yaga, avuga ko abarundi bataza akamaro ko kwitura ama assurance bigatuma baba banyamwigendako. Ica kabiri, umudandaza yavuganye na Yaga mu bihumbi 2020 yavuze ko bifata umwanya n'uburyo kugira abadandaza bashumbushwe. Ngo kugira ushumbushwe n'ishirahamwe rya assurance bitwara igihe kinini n'uburyo bwinshi kuko kenshi murinda guca mu butungane. Umuti none ubuhe ku mashirahamwe y'ubwishingizi kugira abarundi babona akamaro ko kugira assurance cyane cyane abadandaza? Jean Paul Hu, undi muhinga mu vy'ama assurance, yabwiye ikinyamakuru Burundi Eco ko amashirahamwe y'ubwishingizi atorindira ko abadandaza n'abandi babarondera, ahubwo nyabuna bategura imikenyuro yo kubashikira. Haba kuco bita bank assurance aho mu mabanki muca mubimenya ngo ku barundi badafise ikoni mu mabanki barihe ivyo guteganiriza impanuka biciye kuri telefone ngendanwa. Dutandukire inkuru ngufi nazo. Umufuko w'amakara usigaye ugugwa hagati y'amafaranga 100 n'ibihumbi 110 kandi wagugwa ibihumbi 80 na 85 imbere ya Kigarama mu mwaka uheze mu Bwiza. Jimbere magazine itubwira ko vyoba biva ku bitara bisigaye bizimvye nuko amabarabara nyerera mu gihe c'imvura, abapakira amakara ikabagora kuyashikana mu gisagara. Mbega handi mu gisagara ca Bujumbura niko umufuko ugugwa? Umukuru w'inama nshingamateka yafashe indege mushikani Moscow mu Burusiya. Ikinyamakuru Nyaburunga Post kitubwira ko Daniel Geras Ndabirabe agiye gukurikirana amatora y'umukuru w'igihugu azoba kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku rya 18 Ntwarante 2024. Amahirwe menshi muri ayo matora ahabwa Vladimir Putin asanzwe ari president w'u Burusiya. TikTok ishobora guhagarikwa ngo kiretse igihe ishami rikorera muri ico gihugu ryo kwemera gutwarirwayo. Kuko ikinyamakuru Courrier International kibimenyesha, leta y'Ubushinwa yavyiyamirije. Aho ni mu gihe TikTok yegukira ishirahamwe ry'Abashinwa ByteDance. Ubushinwa bwagiriza leta zunze ubumwe za Amerika kutubahiriza amashirahamwe mvamahanga. Mwakoze kudukurikirana, aya makuru muyasanga ku mbuga zacu, tuzosubira ejo.